Njuti bakunda mwashimye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi. Ndabahaye amahoro y'Imana mwese aho muri. Numwanya mwiza kugira dukurikirane amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Imyaka 31 irarangiye kuvaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Cyprien Ntaryamira ayagandaguriwe aho yari kumwe na Bernard Ciza umushikiranganje yarajejwe gutunganya imigambi y'iterambere. Siriake Simbizi yarajejwe ubushikiranganje bwo kumenyesha makuru, bakaba bahitanywe n'indege bari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda hariya ku kibuga c'indege c'Ikanombe ni mu gisagara ca Kigali mu Rwanda. Rero akaba yaragisize iragi, muraza kubikurikirana mwido nido yano makuru yacu. Nayo indirimbo yitiriwe Imana yakandi karyo niyo yatahukanye ikibanza ca mbere mu higanwa Isanganiro Award ku ncuro ya 13. Navyo nyene muraza kubikurikirana murano makuru mukanya ido nido ya makuru yacu. Nongeye kubaramutsa ndabahani kaze kugira mu kurikirane idonido y'amakuru yacu tabateguriye kuruno musi. Na nabamenyesheje mu ntangamarara yuko harangiye imyaka 31 Uburundi bubuze umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira, aho yahitanywe n'isanganya ry'indege ari kumwe n'abashikiranganje babiri, umushikiranganje Bernard Ciza ayajeje gutunganya imigambi y'iterambere ndetse n'umushikiranganje Siriake Simbizi yarajejwe kumenyesha amakuru. Hari kwigenekerezo rya 6 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana 994 hariya mu gisagara ca Kigali ni mu Rwanda, aho yahitanywe kandi bari kumwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda w'ico gihe ariwe Juvenal Habyarimana. Reka dukurikirane idonido yino nkuru. Tugiye kwihutira kugarukana discipline mu gihugu. Discipline mu ntwara miheto, discipline mu mashure, discipline ku kazi, discipline mu migambwe, discipline mu ntwaro, discipline mu Burundi bwose. Abarundi bubahane, bubahe amategeko, bayoboke imirimo yose kwiterambere. Nta rundi rukiza rw'Uburundi atari imirimo, ubutungane n'ukubahiriza agateka kazi na muntu. Indirimbo Imana yakandi karyo ya Pastor Lopez niyo yatahukanye ikibanza ca mbere mu higanwa Isanganiro Award igera ku icuro ya 13. Rero iyo ndirimbo niyo izoheza ironke amahigwe yo kuvuzwa umwaka wose kumbonesha kure ndetse n'insamirizi Isanganiro. Ni inkuru ya mugezi wacu Elvis Munyaneza. Byo gusozera igice ca nyuma gihiganwa rya Isanganiro Awards kuri uyu wa 6 igenekerezo rya 5 ndamukiza, indirimbo Mpimbazamana Imana yakandi karyo y'umuririmbyi Pastor Lopez Ninahazwe niyo yatahukanye ikibanza ca mbere, ikurikirana n'indirimbo Ndiki ya Vianney Nzigamasabo azwi ku izina Vishu Love nayo mu kibanza ca 3. Hakaba haje indirimbo Zoe y'umugwi MTC. Kubw'umuyobozi w'Isanganiro Charles Makoto yaramenyesheje ko bifuza ko umuziki uzoshobora kubeshaho umuririmbyi, umwanditsi n'abandi bose bakora muri ico gisata. Uwo muyobozi yamenyesheje ko bafatanije n'amaze gutahukana iryo higanwa biyemeje gukorana kugira uwo mugambi mu myaka iri imbere bazobe bamaze gushika ku isemo ya mbere. Charles Makoto yibukije ko abaririmbyi 200 ba mbere bari muri iri higanwa bahawe inyigisho zo kubakarihiriza ubwenge mu bijanye no gutegura umuziki hisunzwe amategeko
hamwe nuko ubabeshaho. Yashikirije ko isanganiro izobandanya kuzitunganya ndetse ko izozitegura ku nshuro zine kuri abo bariko barateza imbere. Tubibutse ko ihiganwa rya Isanganiro Awards ryaribaye ku nshuro igira 13. Igice ca nyuma c'igice ca kane gishira ica nyuma mwihiganwa rya Miss Burundi na ryo nyene ryarabaye ku munsi wa gatandatu kwigenekerezo rya gatanu ndamukiza mwaka 2025 aho abigeme 10 niho batowe kugira ngo babandanye n'ikindi gice ca kabiri gishira ica nyuma gitegekanijwe kwigenekerezo rya 20 ruheshi muruno mwaka. Reka tubaze mugenzi wacu Nintia Martha Ingabire. Igice ca kane gishiri ca nyuma cihiganwa rya Miss Burundi cararangiye kuri wa gatandatu igenekerezo rya gatanu ndamukiza mwaka wa 2025. Bose hamwe barabigeme 200 barashoboye gutomora imigambi imbere y'abari bitavye ivyo birori. 10 muri bo nibo baronse amahirwe yo kubandanya mu gice ca kabiri gishiri ca nyuma, nabo akabari Shimirimana Nema Siela, Rukundo Angel Brunel, Akingabiye Claria, Niyukuri Lali Linka, Keza Kimana Elsa, Iteka Nelly Charlene, Igiraneza Katia Carol, Kugarugira Kesia, Benimana Benibela, Dushime Laika. Mwomenya ko igice ca kabiri gishiri ca nyuma c'iryo higanwa kizobigenekerezo rya 20 ruheshi umwaka wa 2025 mu ntara ya Bujumbura. Jules Verne na Kimana niwe aza kudushikiriza amakuru y'inkino aho aza kutumenyesha ryahiganwa mpuzamakungu ry'umukino wa tennis heruka kubera ngaha mu gisagara ca Bujumbura aho umwigeme umurundikazi Sada Nayimana yatahukanye ikibanza ca mbere aho yatsinze umufaransa kazi nawe nyene akomeye cyane. Reka dukurikirane idonido na Jules Verne na Kimana. Iganwa mpuzamakungu rya tennis kwa fasoni ryari rimaze indwi 2 riko ribera mu gisagara ca Bujumbura mu mwaka za Entente Sportive ryaraye rirangiye. Sada Nahimana ari watahukanye iryo higanwa nyuma yo gutsinda umufaransa Sara amaseti 2-0 acatahukana agashimwe kagira kabiri nyuma yo yatahukanye mu ndwi ya mbere. Muri iryo higanwa ryari gitabiriwe n'abakinyi mpuzamakungu va mu bihugu 32. Sada Nahimana yahungukiye amanota agera kwijana ku rutonde mpuzamakungu, ibikombe 2 n'amafaranga agera ku bihumbi 12 z'amadolari ya Amerika. Mu gihe hasigaye iminsi 5 gusa mu higanwa rya Primus League ngo rirangire, umugwi wa Aigle Noir waraye utsinze umugwi wa Vitaro ibitsindo 2-1 mu rukino rwari rurindiranwe igishika rw'indwi igira 25 ucusunja umugwi wa Bumamuru amanota agera kuri 4. Bumamuru nayo itorohewe mu gutakaza amanota 2 nkenerwa nyuma yo guhunganya n'umugwi wa Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi. Mu zindi nkino zabaye umugwi wa Ngozi City watangajwe n'umugwi wa Academy Deira mu gutsindwa igitsindo kimwe ku busa. Musongati nayo yanyagiye umugwi wa Moso Sugar ibitsindo 5-1. Message Ngozi itsinda Burundi Sport Dynamique, Royal Vision nayo itsinda umugwi wa RRB Amasipiri. Umugwi wa Aigle Noir niuza mu kibanza ca mbere n'amanota 58. Umugwi wa Bumamuru akurikira mu kibanza ca kabiri n'amanota agera kuri 58. Umugwi wa Musongati ukaza mu kibanza ca gatatu n'amanota 48. Umugwi wa Frambody Centre mu kibanza ca kane n'amanota 46. Umugwi wa Burundi Sport Dynamique uza mu kibanza ca 14 n'amanota 15. Moso Sugar ukaza mu kibanza ca 15 n'amanota 13. Nayo umugwi wa RRB Amasipiri ukaza mu kibanza ca nyuma n'amanota 9 gusa. Mu gihugu ca Espagne umugwi wa FC Barcelona yashoboye gutsinda umugwi wa Betis Sevilla ko banganije igitsindo kimwe ku kindi ucusumbya amanota 4 umugwi wa Real Madrid na watsinzwe n'umugwi wa Valence ibitsindo 2-1. Imbere yo kwerekeza mu gihugu c'Ubwongereza aho agiye gutana mu mitwe n'umugwi wa Arsenal mihiganwa rya buraya y'imigwi yabaye ya mbere mu bihugu iwabo. Arsenal nayo ntiyaje koroherwa nyuma yo kunganya n'umugwi wa Everton igitsindo kimwe ku kindi, ariko yagize amahirwe ko umugwi wa Liverpool nawo utaje koroherwa nyuma yo gutsindwa n'umugwi wa Fulham ibitsindo 3-2 ucurama amahirwe yo kuguma ugwanira ihiganwa rya Premier League. Nayo umugwi wa FC Barcelona ukaza kwakira umugwi wa Borussia Dortmund nayo yatsinze ibitsindo 4-1 umugwi wa Fribourg. Inkuru yacu ya nyuma yano makuru tuza kwishikirizwa na Joyeuse Ingabire aho nawe nyene aza kutubwira ibiriko biravugwa hirya no hino mu makungu. Mu gihugu c'Ubufaransa umuhari wa Marine Le Pen washize hamwe ingabo ziwejo umunsi w'Imana igenekerezo rya gatatu ndamukiza mu gihugu c'Ubufaransa. Inyuma yaho Marine Le Pen aciriwe urubanza mu gusubiza igice c'Ubufaransa cagendeye ku kibanza c'abarepublika kandi inama yo kugurura
yabereye i Saint-Denis ahanini yari igenewe kuzigama ubutegetsi bw'amategeko. Tubibutse ko Marine Le Pen hari haheze indwi imwe gusa aciriwe igihano c'imyaka 4 yo gupfungwa, akaba yaciriwe amande angana n'ibihumbi 100 vy'amayero n'imyaka 5 no kudashobora gutorwa mu bashingwa amateka ubumwe bwa Buraya. Dutandukire n'inkuru igira kabiri. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amasoko y'isi yose yasubiye guhungabana cane uyu munsi kuwa mbere kubera intambara y'ubudandaji yatangujwe n'umukuru w'igihugu Donald Trump atagira aho yegamiye hamwe no kwihora k'Ubushinwa kwatangajwe. Ivyo bikaba bitera ubwoba ko bishobora gutera ingaruka mbi zikomeye ku bihugu vy'isi. Amasoko y'isi yose yongeye guhungabana cane kuwa mbere kubera intambara yatangujwe n'umuyagankuba Donald Trump, aho abangamiye hamwe no kwihora k'Ubushinwa kwatangajwe. Ivyo bikaba bitera ubwoba nk'ingaruka mbi zikomeye. Inama inyuma y'ibiganiro byari bikaze cyane kuwa kane no kuwa gatanu masoko y'iby'ubutunzi yo mu bihugu vya Buraya, ariko arashikirwa no guhungabana nk'uko abahinga mu by'ubutunzi babivuga, iriko irangwa n'ibice birenga 5%. Ivyo bikaba biterwa ubwoba ko bizogira ingaruka mbi zikomeye ku bihugu bigize isi. Ababijejwe kubijanye no gusenyuka kw'amasoko atinya ugutera imbere k'ubudandaji bashaka gusenyura ubutunzi. Donald Trump yagumye ataco ahinduye ati rimwe na rimwe ibwirizwa gufata ubuvuzi kugira ngo wivure. Yizeza ko igihugu ciwe cakomeye cane kuva izo ngingo zimenyeshejwe, kandi zizeza ko ukugwa kw'amasoko atari icifuzo ciwe abigiranye n'ababigomba. Ni kuri iyo nkuru ivuga amakuru yo mu makungu turangirije ko amakuru yacu twabateguriye kuri no munsi, kaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana. Imana ibafashe, ariko kandi tushimire abamenyesha makuru ndetse n'abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro vyiza bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV Burundi, naho ubutaha.